ryari basi umunsi umwe mu buzima bwawe nzo gusaba amafaranga ukambira ko ufise amahera ryari simaze indwi yose ndabikubwira misi yose amawe twaza ngo gusenga amawe twaza ngo biki hari amafaranga aza kuvamo n'ibihumbi 5 uza guhereza abantu kukazi usaze kukazi ndakubwiye ngo amahera y'igikwembe ndayakeneye mpereza amahera y'abandi ngende kuyareza sinavyansi magana ariko wibuke ano turongo bufu umviriza ndakubwira abagabo kubera iki mutaraba mukabona yuko mutuze n'amagore b'inzahabu ku buryo mushobora kubona abafata neza bari nuwihangana kuko nta mvura idahita komeza gusenga kandi wegeze Imana yawe bari niwihangane kuko aba vyakunda notoye umutima wawe nkawushira iwanje uburyo twosangiye ububabara bakubwira ati amara y'umugabo atemba aja munda Melissa ndagusaba iki haguruka uve ngaho uzi neza ko je ndi umugabo w'umuntu abantu bose badukikije wewe wibaza gute nani soni ufise umugabo w'umuntu ukaza ukanyicara gwa hagati hama ku kazi bijya wabonye AGAKINO je umugore wanje ndamukunda cyane aho buriye gutakaza umwanya nimba wabuze icyo ukora genda urime bari iyo umugore agusavye ikintu kakibura akabura umutima wo kwihangana uyo nta rukundo aba agufitiye ariko iyo uhuye n'umugore afise urukundo naho umubwira ikintu ataco ufise aragutahura ni nk'uko nokubwira ni nk'amajambo mejeje kumva ariko nakundi kuba umbwiye ngende ndashobora kugenda kandi naranje narababaje abandi ariko hari umutama twakundanye Bruno ari umutama ari seye cyane yarafise inzu sinibazi ko yo bari inzu bo uyo mutama yarafise amahera kandi nakibigira ndamusaba ngo anyime nacura muburanye ariko ibintu nabonye ko sivyo ndamwizigaho igihe kimwe twari tuvuye kuryoherwa nkuko twama turyoherwa turaji wiwe ko ndahamenyere hari nk'iwanje dushitse muri saro ambwira ngo duhore ibintu muri saro kuko nanje taco natinya twari tumenyeranye naramwemereye ariko nisanze ndi mu cyumba ivyo nahaboneye Dodo pole sana kabisa ariko nuko bigenda gusa hari abahungu babi n'abahungu beza ariko jewe ni mu bahungu beza kandi urabona yuko je nitonda nikimenya nakubwiye ko urukundo ntagomenyereye
ariko ndanezerewe cyane gose kuba ndi kumwe nawe nizere yuko nyoge kunyiza urukundo dodo. So karibu shike muri chambre habona ukuntu avuze ati ni heza ariko muri chambre ni heza gusumba. Yes ariko ikembere cyitse nga nta kibazo nonyize none jewe cyenda tandukanye no mutama dodo. Yeah come on. Mviza manike. Yego chef. Gahanze hose nasuzumye ndabuze. Bigaragara ko bose bari mu nzu. Jingo banicire mu nzu usigane gahanze. Agakacira kose uco usaba ubufasha. Ufise icombo. Ngora. Kome. Clinton ndakurasa. Clinton. Clinton, manike mufate. Clinton. Manike mufate. Clinton. Uteni na mbele ndakurasa. Clinton. Clinton. Kubera ko utambuye utari kora mukuri.
Mbe washebebewe. Wowe ushaka kuva kuri musaza wanjye. Wenda zikuri imaraya ndazi ko ufise ingeso mbi. Mutayi wanje uramubujije amahoro. Wenda ziko ufise ingeso mbi ndazikuri imaraya. Ingeso zawe zose ndazifisa. Kuri ubwo rero nanje kwihanikiriza. Uko uranyumva? Ube inyuma ya musaza wanjye. Atari ko naho nzokwereka je sivyiza. Twebwe uratuzi canke wihenze kuza muri runo rugo canke niwaperereje kugira ngo uze muri uru rugo buke buke kugira ngo umenye hajya ninjiye nihe kwanza Jambo narakaje kakavagondo. Ego nakazu kakavagondo hewe nagira ndakwibira ibanga ko ubu nyene aho nyene wicaye batobona n'irengero ry'iwawe. Ugutera ubwoba nde? Umva ndakubwire wa mukobwa wawe. Uri umukobwa mugenzi wanje. Sinokubwira vyinshi ariko wumfasha ukigira amahoro. Kuko twebwe nutuzi. Sivyo? Sindiko ndagutera ubwoba. Kandi nta kintu ndico imbere yawe. Ariko runo rugo winjiye hatinjika. Umva ndakubwira. Nanje uzombo nondiwe. Udashaka kuva inyuma ya musaza wanje. Kuza kurongorwa kwa musaza wanje ho ubyikure mu mutwe. Ukuranyumva. Umva ndakubwira. Jamais assez janima. Ibyo uvuga byose nakumvise kandi nagutahuye. Ariko hanura musaza wawe. Jesse je ndamwiruka kinyuma ahubwo niwe anyiruka kinyuma. Umviza ndakubwira. Musaza wanje nimba witeze akaje gutwara muri iryanzu ngo wakurongora nzoba ntari samura go hajya. Narije kukwihanikiriza kasi ndiko ndaharira na wewe sinje kugusaba. Mbega kuva mu gatondo ko naramubona musaza wanje ari hehe? Musaza wawe arajyana. Arajyana. Kaninjira je. Winjira shamba cyawe ni cyane. Nta ruhusha ufise rwo kwinjira muri shambiri wanje. Kandi n'ikindi naco nariko ndakubesha nta uri ngaho. Umva ndakubwiye. Ibyo nasize ndakubwiye wavyumvise ukazobirengako. Nzoca mbona undi. Karihe aka gakobwa. Karihe kaza gutendura hano wawe. Kaje kuyamiriza ibiki ngaha. Kanivye hamwe wewe ahubwo unaniangusha. Wari gukubitana amakofi hano wawe. Ukinginga kagera ningovu gafise umunwa kaguma kanganza hajya muhira kazi yuko nakonganza. Nenda kubazeshe. Mbaza ahubwo gusa we wadekonye wari gukubita umutwe umwe kaku kakavanga hamenyose katafise. Umukobwa kakuganza ukema agabusa kagaye. Mushikawe araje ngaranu. Apana araje navyibo. Bijya byose byabanye kunda. Yakwambise ibara. Ntone. Irihe? ngo nsa nabi ngo ndi maraya ngo ndamuvire kuri musaza wiwe ngo ndi mubi ngo ntazo ngo umva rekana nujya mukobwa ujyana n'ubwenge yifitiye wowe ivyo wavuze byose niwa muravyo ukavuga ati iyi mbwa nabwe ngifise neza mbere oya vrema ako nagasuzuguro mu rugo rw'iwanje basuzugura biwanyu kwe oya suguvuga ati abi wacu kajya gakobwa hajya ukabona ko je sinzi ko twanavuka imico yiwe ni iwanje nawe ihuriye jewe nta birebire nta byinshi hakaguma aja kunukira ngango ndamuvire kuri musaza wiwe aha nyene tutaravugana kabiri canke gatatu urukundo rwanje nawe rurangirira oya ndavyanse sinokwemera nje nkaguheba cyangwa ukamera kumvuza uburofarofa none mushikawe jewaza mu rugo rw'iwanje kumbuza amahoro ngana yakubye amahoro nyabakije sindi ngaha amahoro nza ndaguha ni ahagije oya reka je mu rugo rw'iwanje sishobora kwihanga iminoti yo itanu ngende ndakabomore ndagahindero hamwe kazogaruka ngagapfukama kavuga nahuye n'umuswi y'inoro je sishobora kwihanga apana bebe utamuhaye indero mushikawe ngiye kumuha indero yubahe abatazi ego azokibonera aho duhebara ko by'uro agutikana ngani agosa kagaye kantu batagira indero gusa he
uje gukora iki ngaha muri ino joro? Papa, maze iminsi nza kukurondera nkakubura, ubu uri mu biki? None mwana, uretse ko nkunda kudakugendera kenshi, n'ubu ntari nje kuraba ukomeye. Ikindi naco mwana, ika Jesi nkunda kuboneka uje kundaba Jesi mboneka. Banibere mu dukorwa twiwanje. Je niwe ushobora kundonka. N'imiburiburi wambwiye niwe ushobora kumbona. Cyangwa ugatuma umuntu akaza kumbwira nzi ndakurindire. N'ahandi ho ntiwombona. Mbe mwana, urakomeye. Nene ubona ko nkomeye papa. Chaye waruje kuraba babagabo uhora uwica umwanya wose udashaka ko ndanarongorwa. Papa reka gutwenga. Maze iminsi nza kukurondera nkakubura. Kandi ikindi naco hari umuntu twari tuzananye ndakwereke. None ko bose uguma ubica ariko hari uwundi naronse. Je nibaza ko nta kibazo na kimwe. Twari tuje kukurahaba kugira ngo ushobore kumpa inyishu nkuko habimbwiye. Kandi papa, je nakuze shaka kurongorwa. None nushaka kubona kuzukuru? Ngume sazira muhira basi nivyo ushaka. Ushaka uzopfa utabonye akuzukuru. Mwana, humura. Urazonsanga ejo muhira mu gatondo ka kare tubiyagi. Sawa, nangorane papa. Je nzoza kabisa. Nibaza ko bizogenda neza. Kandi ntuzumbuze iyo nzokwigira. Nzozinduka umukoshi. Sawa.